uyu ndamufise ko amateka menshi jewe uyu barankubise n'amasasu kubwiwe Imana irakinga rero ushima ko umugore akumenyera canke ushima ko umugore akuba noshima ko umugore nkuko bisanzwe uri kuri Malengo Media uyu munsi uwo muri kumva ni Hakim kuri kamera inyuma ya kamera dufise Johnson Pro ariko nimba utarakora subscribe nco giye ngo uyikore wari umuswagendeye ahantu bita mu Bukirasazi ni mu Kinamba mu gisagara cya Bujumbura tumaze iminsi tubona abahukana ugiye mu masentare ubona abahukana ibibazo vy'ingo biragwiriye ni byinshi cyane pe uyu munsi kuri Malengo bakunzi bacu tukaba twazindukanye gahunda imwe yonyene yo kugendera umuryango runaka ushobora kumaza igihubanye cyangwa ari mu shasha nitubizi uyu muryango ugiye kutwiganira ibanga tugiye kuyaga muri make ibintu by'urugo ibanga y'urugo nirihe bigenda gutungwa bubakanye babane barambane ibintu nk'ivyo po murabona nabantu babiri sinzi ko ari umuntu n'umuntu kazi ariko ngira ngo bose n'abantu mutamara amahoro cyane mwitwa bande jewe nitwa Minani Joseph mwegereza akamikoro ku munwa ndazi ni karemere ko ndabona mwarariye je nitwa Minani Joseph bakaba nazira Mzee Mina ukora iki jewe mu buzima busanzwe nkora akazi k'amaboko yanje kuniga abantu canke nkaba ndi umusuderi akazi k'amaboko ni kenshi hari abakubita amakaci mu ijoro ni ikintu nk'ivi mugabo ko araho gusudira ni sawa ku ruhande turabona ko hariho ubundi muntu yo barinde uyu bamwita my first one uyu urubavu rwanje urubavu ariko Bibiliya ntiyatubesha yavuze ngo imbavu umuntu ashobora kuba urubavu tubaravye ko ari umuntu mukuru ahuriye he n'imbavu okay n'umuntu mukuru akaba igihimba kimwe mu bihimba vyanje byose yego uyu niwe mutima wanje uterera urabira kuri we cyangwa uri kuyatubesha nashobora kubabesha okay tubona ufise morale kuko unezerewe ni Yesu yakugiriye neza canke nuko ufise umugore mwiza mwumvikana canke nuko waronse amahera nuko ufise umugore mwiza twumvikana kandi na Yesu yangiriye neza mu byo ushimira Imana no mu utambukanyo warimo icyambere nshimira Imana nuko yamaye umufasha mwiza muri byose aranyitaho kugira ngano ukuntu kubwiwe yego hari abantu bavuze ngo urugo rwiza rumeze nk'ijuru rito ryo ngaha ku isi ngo urugo rubi nago ngo rumeze nka Gihenomu hano ku isi iyo jambo nuko byumva wewe babyumva jewe yego ubwanje iwanje jewe urugo rwanje rumeze nka paradizo yanje yego bo turabona abantu muri iyi minsi abantu barakunda kwahukana cyane abandi bagashwana ugiye mu masenta rusanga abantu buri munsi mwebwe mwarigeze kwahukana muremure ntibirigera biba bizeza ko mutazo kwigira mwahukana ko abarundi bayamaze ngo ntazibana zidakomanya amahembe gukomana amahembe ni kimwe no kwahukana n'ikindi yego kugira tubane kandi bibeho nitwahukane n'ukubwi kubwo kungende tubanye egereza microphone n'umwumvikano dufitaniye nawe yego kuko kugira umuntu yahukane n'uwundi murashwana bikananirana kwitunganiriza ivyanyu ariko iyo ufashe umwanya wo kwitunganiriza ivyawe mu rugo ntibigera binanirana kuko uru n'urubavu aba ari urubavu rwawe nuzi kungene ugwiyegereza kandi nuzi kungene uruhoza amarira iyo uvuze no kwitunganyiriza ibintu mu rugo uba ugombye kuvuga ko udakwiye guhanuza abandi kuko hariho igihe mugira ibibazo mu rugo mukaja gushaka abandi bakabahanura iyo uvuze no kwitunganyiriza urugo rwawe bivuze ngo ntabo murondera ibibazo biba mu vyikemurira ntimuhanuza nitwe babiri gusa kuko bajye uhanuje urashobora kumubwira iri ejo bishitse ari ugasanga yagukurije ayandi cyangwa ugasanga muri bo harimo uwo yonyene wagiye guhanuza ari wakeneye ku rugo rwawe rusenyuka ariko mwe babiri umufasha wawe nawe wenyene urugo mwicaye hasi yego murabitunganya kandi bikagenda neza icyambere bisaba umwumvikano kuko iyo mwumvikanye naho ryoba ikosa ringana gute rinini kenshi bavuga ikosa ridaharigwa nikosa ry'ubusambanyi ariko mufise umwumvikano byose iwawe riboneka nk'ubusa
kubwo kungene muba mubanye ariko hariho n'izindi ngo usanga iyo hageze mu bintu vy'ikosa batihanganiranira ego kuko urugo rufise ibanga ryago ego nta rugo rwinjira mu rundi nta rugo rwinjira mu rundi nta mpamvu zo guhanuza ngo urabona ngo banaka bariya nta mpamvu z'ivyo ndakeka je ku bwanje guhanuza ni vyiza cyane guhanuza ni vyiza cyane ariko nta muhora wakira y'umuntu n'umwe jewe mfise abantu bake nakira inama zabo ego mugabo barahari nibarenga babiri canke batatu ego no waki inama zabo niki gituma urugo rukomera igituma urugo rukomera n'umwumvikano ego umwumvikano haragera igihe mugabo ntuhabe umwumvikano urahaba bivanye nuko wowe umugabo nyir'urugo wifashe canke umufasha wawe yifashe ego hagati urakiye ko inshingano z'umugore ari izihe mu rugo kugira ngo urugo rugende neza inshingano z'umugore kumwubaha kubaha umugore kubaha umugore n'umugore akakubaha none ko ijambo ry'Imana rivuga ngo bagore mwubaha abagabo banyu namwe bagabo mukunda abagore banyu ni gute umugabo ashobora kubaha umugore ego Bibiliya niko ivuga uko wowe uvuze kubaha no gukunda ni ikintu kugira babivuge ku mugore no ku mugore kenshi bavuga ngo nta rukundo afise ukumenyera ariko je mu rugo rwanje umugore arafise urukundo nta kumenyera muri make arankunda nkuko nanje ndamukunda yego muri make uramwubaha cyane ariko uyibuka mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere 11 ku murongo wa mbere avuga ngo mwibuke ko umutwe wa Kristo ari Imana kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo rero kandi tuvuze umutwe ikiri munsi cy'umutwe cyubaha umutwe none mu gihe bibaye ngombwa ko umugabo yubaha umugore urumva ryajambo ry'Imana buri curitse sukuri curika bamaze kuvuga ko umutwe umugabo ari umutwe w'umugore seke umugore n'umutumba umutumba wotambuka gututagira umutwe wotambuka gututagira umutumba ni ibintu bijyana rero ubise inyishu ko ari zimwe mu mpamvu zituma rero mu rugo hama ibibazo uwo tudundagurira nka zingahe icambere gituma mu rugo hataba umwumvikano ni kimwe natangura kukubwira kutumvikana umwumvikano wa mbere ni wa gute nkaje umufasha wanje par exemple ndashobora kuba nahijoro akacambwira haro kungene abagore bameze ariko si bose akacambwira je sinkeneye kuzosubira gutaha seke sumwumvikano nitegeko amaye ariko akeneye ko ndabireka aranyicarika akampanura akanyereka ikibi kiri muri iryo joro naha seke ni wa mwumvikano rero tuba dufise icya kabiri kirakaza umugore gose iyo aguhanuye ntumwumve icyo kiri mu kintu gituma umugore arakara cyane icya gatatu wowe umugabo ugafata umushinga ugategura umushinga wawe utamuhanuje akaza abona gusa urabikoze icyo ni kindi gituma umugore arakara ni byinshi umuntu niyo bidondagura wavuze ibintu by'imishinga hari abagabo tuzi ushobora gusanga bari bafise abagore babo bakabafise n'utuzi bakora amafaranga bakayabika umugore gusa bakamuhe gusumisha amaga migambi yose umugabo akora ntiyigere yagisha inama umugore wavuze ijambo guhanuza ubwira iki abagabo badahanuza abagore bakora ibintu byabo gusa umugore akabona inyishu zivyavuye mu myanzuro y'umugabo bwite uyu mugabo agize nabi atarenze kugisha inama umugore ati jewe dufise imishinga nkora ibi nkora biriya niki ingaruka ni iyi iryo ni kosa rinini ingaruka yavyo y'umugore abibonye biba ntavyiyakiramo hari ukuntu bameze baremwe aca atangura kuyumvira ibindi rero impanuro no bahanura abagabo nk'abo iyo umaze kwemanga ukavuga uyu n'urubavu rwanje uyu ndamwemera kandi ndamukunda ndamwizeye nta kintu ukora atabizi ni nkuko nawe nyine atokora ikintu wowe utabizi kuko muri uyo mwanya
niwagera muri ivyo bigero uzobibona iyo mushitsi imbere swate y'urushengero y'abapasteri canke ushitsi imbere y'igihugu uri kurarahira barakubaza ko wemeye kuba umwe nawe ukemera ego ndemeye none mubaze kuba kimwe ikintu kimwe gute wowe utegura imishinga y'uwawe kijya kintu cyawe kitabizi ibyo niko so bukoze akandi kabazo rero ego urigera mu guhanura umugore birashoboka mukubita byarashitse kandi apana rimwe canke kabiri ego none ku bagabo bakubita abagore bo bahanuriye okay narabonye ingaruka yabyo ituma abana batakuyumvamwo ego igatuma n'umugore akubonye wa munezero abagufitiye ntawakugirira kuko abafise ubwoba muri we nina mwereka umunezero cyangwa nkubita nico nabonye kosa kandi ndasenga ngashima n'Imana yabinkuyemwo ko ntazopfa nsubiriye mufise abana ego nabo mukuba bibiravangwa abana ngo ni kubacisha wakanyafu kugira ngo yushize inkoni yushize kuri inkoni kure y'umwana inkoni ngo buri kuramwonona abazungu n'abatoya kirazira gukubita umwana mwe muri rwo rwanyu mwumva gukubita umwana ari ikintu gikenewe oya ego igikenewe mu rugo ku bana n'impanuro apana gukubita oya kuko inkoni ishikiri gufa nishikiri ingeso bibiraho yikubise mu buhiri rero so kuri kubita mu buhiri ego urabona akanyafunyafu bavuze muri Bibiliya sinkoni ntibigeze batumbura ngo ni inkoni nakanyafunyafu n'ururimi nakanyafunyafu bo mutamamira duhere microphone kwanza umutambukanye tumubaze nabe gato saburusha tubasavye uburenganzira sigupfa guhabwa microphone okay muvyeyi tubwire mwitwa bande nabe uko ntituramenya uko mwitwa je ku mazina banyita Nizigimana Viviane madame Viviane yatubwiye ko iyo ari umushingana he wawe ndakeka nive ntiyatubeshe nuko nyene yego ni byiza cyane niki cyakunezereye none mu rugo rwawe mu myaka wamaze ubanye n'umushingana he wawe niki cyakunezereye cyane ikintu cyanezereye cyane ko umugabo wanje nkunda kandi akanyishimira cyane urugo rwanyu rushingiye ku mana cyane ku rukundo byose birimo niki kiza mbere hatangura Imana ha mu rukundo none kigaragaza ko umugabo wagukunda kwishimira ni nk'ikihe kugira ngo izindi ngo tumenye ko ari ubutandukane ikintu noba nishimira ko umugabo wanje nkunda cya mbere nuko atangyagumba nk'abandi bagabo kumwe bagyagumba abagore icya kabiri nuko anyereka urukundo icya gatatu niko nk'icyo noba nkeneye kuri we canke ndamusaba akima nk'uko bitegekanijwe ego dufatiye ku bintu biba haragera igihe umuntu agakena ibintu nk'ivyo onye none mu gihe nk'ubu unye yomara nk'indwi ndakeka neza niwe atanga akarasiyo mu rugo haciye nk'indwi atakintu akoze mu rugo ubyakira gute ndavyakira neza ego ubyakira neza hariho ico abagore bakora kenshi na kenshi hari abagabo usanga iyo bakenye canke iyo babuze amafaranga muri ico gihe magabo bari basanzwe nyine bitaye ivyo mu rugo hagera igihe rero bakabura wacu usanga abagore rero kenshi na kenshi nibasigaye itaho urugo iki nibasigaye asuma ajya amahera abagore muyakura he urumva nka kujya nyene umushinga nagwaye nk'irasiyo uri umugore w'ubwenge kuko uravuga ati haragera yaho umugabo bishika akaburanirwa kuko mufise abana ntiwoca uvuga ngo abana ngo umugabo yampaye rasiyo cyangwa ngo umutegemera kira kintu cyose ku mugabo umugabo yagwaye rasiyo ushobora kuvuga ati ndasumishije nk'ibihumbi njemba yagwaye ibihumbi 10 urashobora gusumisha nk'ibihumbi 8 bibiruka bibika ahantu kuko ubu zigaye ko ejo ashobora kukugirira akamaro iyo umugabo atakintu yaronse none nk'ubu iyo umugabo aje yashavuye ubona ko yaraka yashaririye nk'umugore ucubigenza gute kugira ngo ntihabe ibintu byo guterana ibifunze yaje yashavuye turinjira muri chambre nkamubaza ati none ni giki cya kurakaje urumva
kuko nyene tuba tucishana bugufi acambwira ati je cyandakaje niki yego uramaze guteka kubwira ngo izingi akweri wapi ntiziryoshye oya na n'umusina mutaba kutwenga aramaze kubwira ati umunyu washizemo n'umunsi ni mwinshi vraiment ego ibyo birashika kuko nyene hari abashitsi uca uvyifata mu gute oya nta munsi n'umwe biraba y'abashitsi bahari ni ukuvuga abashitsi bahari nta munyu wongereza mugabo badahari urongereza oya simora nongereza gusa nk'iyo ndiko ndateka nyene ndashobora gushiramo umunyu mwinshi ariko nyene iyo bishitse ndamubwira ati nukuri twihanganire no munsi byagoranye ko nawe ari umwana w'umuntu acamenya ingene yavyihanganira mugabo hari abantu bisha bigenda gute nk'ubu unye tumubaze hari abantu aca bigenza gute hari abantu kumva ko hari umunyu mwinshi ucuka ku kibazo cyawe gusa icyabaye akunye n'umusi wa emwe byagukiyemo habaye umunyu wabaye mwinshi reka tubaze kandi madame Viviane burya nike kintu umutama minani umushinga nawe yokora ukumvura mwansi ikintu yokora nkumva ndamwansi kumvura uramuzinutswe pe uramwanse burundu icambere yokora nkumva ndamwanse icambere yokora nkumva ndamwanse nuko nkamwe ndamubwiye nk'ikintu akanka icakabiri ndamubwiye nk'ikibazo c'abana kuko yababwiye ko dufise abana ego icakabiri ndamubwiye kuvyerekeye nk'abana akanka kuko ca mbona ko umengo abana ntabitaho ico kirambabaza cyane ego kigatuma yuko noshobora no kumwanga kuko adakunze abana urumva naje numva niyo nkunda ego nike kintu yokora ukumva aragusuzuguye ikintu yokora kumva kansuzuguye ntagihari ibyo akora byose nta gasuzuguro kaba karimo ego muduhere mikrofone gato twumve wasavye uruhusha ndasavye uburenganzira yego mutama minani mwira ikintu mutambukanye we yokora ukumvura mwanse kabisa nta kizofa kibayeho wa mutama nta na kimwe kubera ko kiwumva ko atana kimwe yokora wumve ngo wumve kitumiye umwana icambere we niwe munezero wanje ego aho kantu gasobanure neza ni umunezero gute kuko ndamubonye ndishima niyo mba ndakaye campoza ati mu mutima wanje wiyubaka ego namufise igikomere kingana gute we arakinkiza ego wamubajije ngo yonje ndakaye ni giki ahora cyakora icambere kugira umugabo urabona tuba turi ku kazi urashobora gushika ku kazi ukumva ku kazi bakaza bagushavuje nkuko twavyigishijwe bijya shavu ryawe ry'akazi riguma hariya nyene umaze gushika urabona ngakura ku kabombo ndashitse ishavu ndaritari inyuma kuri ujya musoma cyaza rero namaze kwitegura kuko isura aba yayibonye aranzi nezerewe kandi aranzi iyo nshavuye aca mbaza ino munsi vyageze gute sindamuhisha nkamubwira jewe ku kazi bamfashe nabi bimeze uku vyanse ko bibuku ivyo nari niteze nivyanse aca mpanura kuko niwo muhanuzi mfise akaca njana kenshi aca mbwira niko vyateguwe aho Imana yari yamaze kubitegura iha amahoro atari no munsi ejo uzoronka ngaca numva kiranyubatse gose akaca mbere umuhanuzi mwiza naho bishika tugakoma na y'amahembe wavuga kare haraciye imyaka myinshi icyatumye rero mfata umwanzuro uko je nazofasubiye guhanuza umuntu ndafise abagenzi benshi ariko mu bagenzi mfise fisemwo batatu manuza kandi uwa mbere ni wewe nyene mbisa uwa kabiri n'umu engineer dukorana n'uwa gatatu n'umu engineer
narigeze gushwana nawe arafata umwanzuro jewe zinguma ngaha wofa kugenda ku kazi je nca ngenda ariko Imana yaramfashije ntiyigeze ava ngaha nca ngenda ku bagenzi nari mfise ndahanuza uwa mbere yambwiye ati wowe rukijuju igituma uri kijuju nta kuntu umugore yoganariza uko irukana ngenda kwa kabiri ambwira wewe ikintu ufise muri wewe ntuze wemere ko umugore akigukuramo ego ndafise n'undi umupapa wanje yanyigishije akazi uyo munsi mbere turicarana nawe arambwira ndamubwira ko ngene bimeze ahari hose yubahwe yego yitwa Mutama Hassan ndamubaha kandi ndamukunda gose acambwira icara hasi wige kwanza icyatumye umugore ashavura icara hasi wige icyatumye umugore wawe atekera ibintu agomba kwahukana genda ubunyene ntiwemere ko yahukana bibaye ngombwa uminjize mu cyumba cyo ugara umuryango urabe kwa bomora umuryango ndamubwira wapi yashavuye gose umugore nagoye guhendahenda genda gusuhendahenda urujya n'umugore wawe urakuze wiha umwanya kandi nawe umuha umwanya shitse nasanze yarakaye kandi gose ambwira je nkene yuko ibintu bitekera kungena biteke binsohorere ndamubwira ingoro ndabisohora ubona cyandugara twavuye muri chambre ryaheze cyo turatwenga bajya bose bifuza ko yahukana baramarama nico gituma nk'umuntu abasore batara ubaka ugwabo ikintu cya mbere no hanura abasore nuko urugo ari urugo rubari rwawo warushinze nta nzu yinjira mu yindi kandi mu bagenzi zo bufise nawe izo bari igihumbi umaze kuzana umufasha urabatestinga nyene kuvyerekeranye n'urugo karabajya nyene abagabo bubatse ukababwira je umugore arangoye iswati ibindi nibindi hari uzo guhanura kubwirirukana hari rero uzo guhanura niko zubaka uyo uzocyumushyira mu bagenzi bo ku mutima kujya nyene nawe uhora umpanura urose uzo uwundi azoguhanura nkajya amajambo mbwira uzocuvuga iyo n'umugenzi sintinya kubivuga kuko nije nzi akamaro kawe wewe kuri jewe hariho n'abandi babiri nabakubwiye aba engineer babiri abo sinoronka kungene ndabashimira ariko ndabazi bari ku mutima wanje Imana yonyene nizo bashimirira kuko nibo bari mu bantu bambere batumye urugo rwanje rutahenuka ego bo nta nakabazo gatega kukuri ngiye kukubaza kabaho kukuri kandi kabaho sibyo kameze nabi sikeza mugabo nakabazo utegerezwa kunyishura nako apana utegerezwa ari ngombwa ko twumva ishimiro cyawe nawe uri musagatse uri mutambukanye wawe wipfuza icyo usaba Imana hogenda nde mbere jewe hogenda jewe kubera kuko umutambukanye wanje hamwe yogenda imbere yanje no sigara mfise ikibazo kandi icambere umugore n'umugabo ku kintu cyitwa kurera abana umugore n'umuntu wa mbere yitaho abana gusumba umugabo ivyo ndavyemeza kandi ndavyemanga kuko jewe mu bavyeyi banje hatangiye kugenda papa mbonye kungene mama yanyitwararika naciye mbona kugira abagore bakwiriye icyubahiro cyabo umugore aremera akajya nabi cyangwa akagenda mu ngeso mbi kugira abana babeho kandi baronke kungene bafungura urumva aritwararika abana yego nawe twebwe abagabo ingorane dufise ni imwe umugore amaze kugenda utari umuntu uvuga jewe Imana apana ngo kubwanje kubw'Imana ibigufashemwo twebwe umugore apfuye n'ukwezi kumwe amezi abiri umwaka ucurondera undi mugore rero ujya mugore uzanye mu bana bawe nabafata neza arabajyagumba kugeza abana biyumvira ko bo turugo bakomoka
icyo nicyo dutandukaniye ko n'umugore. Umugore nawe umugabo yomwinjirira mu nzu yiwe ufasha abana nabi aca kwirukana akubwira mviraho sinkeneye. Ubwo rero nibwo ubugombe nka jewe sinokunda ko umugore wanje ari watangura nije notangura. Urakoze cyane kabisa. Reka duhe uburenganzira tubaze umutambukanyi wawe rero. Twumvise agakode. Ego. Tubwira umwana ushobora kuba ufise ukunda mu bana bawe. Umwana nkunda ko ndabakunda none bose. Nta mwana n'umwe na tubwira uza kare mu bwenge. uza kare bose ntibaraza mu bwenge. Oya hariho ugiye ukunda ubona bivanye nuko ubona ati uyu unyarambangukira akora ibintu ndabakunda bose mugabo uyu unye wana Yesu biga yarafise abagumbira n'abaramutsa. Rero we abagumbira bose ndabakunda. Abagumbira bose. Okay. Ni vyiza cyane. Nawe ukwifuza ko hagenda ndi hagati yawe nawe imbere y'abandi hagati yawe kurumva bitegereza kuza ko nimuzojana wosenga ibona uvuga ati je vraiment mbona imengo vyogenda kugira ngo abana bacu bigenda kuko amwe navuga ko ari watangura yo hava shavura. Ego. Ariko ku bwanje ukuntu nakwifuza mbona yuko hamwe nyene bishitse nyene twofuma tugenda twese. Oya ibaragiye bari gwerege burakeka uwo komeza gukurikirana uruvyaro iyo barinda umva bigoye muramutse mugiye mwese rero umva biba bigenze bite abantu bugomba kubaca baba abantu kuko urazi nta muryango wo kurerera. Nawe nyene agiye ega vyogorana ko ubuzima kandi nongera kandi kubutangura bushasha kuko tuba tutari kumwe. Nawe nyene niko kuko hagiye jewe ubuzima bwo mugora kugira butangure kandi bushasha. Urumva ariko ku bugombe bw'Imana Imana nyene ntiyizi uzotangura. Ego tubwira umuhungu wawe wa nyuma canke umukobwa wawe wa nyuma yitwa gute? Umuhungu canke umukobwa wa nyuma. Umuhungu apana umuhungu niwe wa nyuma yitwa? Umuhungu wanje wa nyuma yitwa Mugisha Elior Beni Ordi. None kubereka abavyeyi b'imisi musigiye mufata amazina akazi agoye gusubiramo. Oya ariko ntirigoye. Oya. Kera abana babita ba Muhizi bande ba Matayo iki ni kintu nk'ivyo onye. None umunsi bisigaye bigenda ko abavyeyi. Hatuza kutuntu dushasha nyine. Bavuye mu bwa kera muri bushasha. Kandi babita amazina bivanye n'ingene bari babayeho. None mama Elior urakora? Jewe nahora ndumuhangayitse nyene wo ku ndo kudandaza. Okay. Niyo mpamvu umutaba minani burya avuga ati naho nogenda burya nta kibazo. Ubwira ko abagore badakora rero bavuga je ndindiriye umugabo azane gusa tazanye sinkora ku munwa abo bahanura ikabona ba ikintu gusa no hanura abagore mu nyero kuntu toga abagore tubivuga abagore barindira ishashe y'umugabo gusa ikintu je no bahanura bokura amaboko mu mpuzu bagakora nabo kuko iby'Imana ikora nta muntu ababizi. Bashobora kubitegemera umugabo ati mugabo no musarataha ndaza gusuma ugaca usanga umugabo yagiye ukazubona bamukuzaniye aramayiti cyangwa ukumva bakubwiye ati umugabo wawe yo yagiye kabaye. Rero waramenyera umugabo kakuzanira bica biba ingorane ukuntu uzobaho n'ababana. Ariko waramenyereye kwiruka hirya no hino na ego urababara kuba mu rujya mwanya ubumubuze. Ariko haciye nk'imisi 2 imisi 3 uvuga ati naho yagiye ndamenyereye akazi kanje nkora nzobaho n'abana. Rero abagore ikintu je gusa no bahanura bamenyereye nyene abagabo babo babazanira nibakura amaboko mu mpuzu barondere kugira ejo nivyashika ntibize bibagore.
yego hama mbwira nike kintu cigeze niyo kintu cigeze kuba ko mu rugo umvura babaye akabaro kadasanzwe ikintu cigeze kumbaho nkumva ndababaye utifuza ko kizokongera kabisa mama wanje mabukwe wanje byagize ingaruka mu rugo oya nawe nyene vyoba birimwo kuko ukuntu mabukwe wanje cyambere yarankunda cyane cyambere nawe vyashika tugashona n'umugabo yaca yinjira hagati agahanura kuko niwe muhanuzi nari mfise kuri uwo mwanya ariko mabukwe afiriye byarazanye ikintu c'ingorane gatoyi nyene ariko ubu ndashimira Imana vyararangiye nta kindi kintu mbona cyo cambabaje kurusha nk'ico tuburengaza tubazi uyo mutamano we gato kandi niki kintu cyabaye nawe kirakubabaza mu rugo rwawe hagati y'umudamu n'abana icyo nyine navuze nta kindi ego burya profe kubura umuvyeyi ni ikintu cya mbere gikomeye umuvyeyi cyangwa cy'abantu benshi na mbere umenga na Bibiliya bivuga yuko umuvyeyi yo hari Imana ya kabiri rero ubuze Imana yawe ya kabiri ni ikintu cya mbere kibabaza jege papa yapfa sinababaye oya kubera iki igituma ntababaye kandi papa je mu bana yarafise urumva yatuvyaye turi abana 9 ariko twakuze turi bane muri abo bana bane je nije yakunda gose cyane je yarashobora kunkura no ngakaja tukajana ku kazi hariya kuri brasserie nkirirwa gusa ndi ruhande yiwe rero igihe yapfa mbere unashima no mu bantu bamugwaje ni jewe nari muto nari ngifise nk'imyaka nka 10 canke 12 uko uyumvire niga nkava ku ishuri nkaca njya ku bitaro nkaguma imbere ya papa ariko igihe akikanye nabibonye ibisanzwe kuko hari amajambo yambwira akanyubaka akandindisha kujya ku mugabo nyene naho nopfa nuzi wigera ugize kuko ugize uko aho nzogenda nzoca ngenda mfise inzigo meze nabi nawe urumva akaguma nyambaye twaratumanyere twiwe je ntumbazi niwe yankomeje mu cyamake yagwaye ariko igihe mama yapfa naravye inshuro 3 kuraba ego neza nkagwa hasi nkabura n'ubwenge kuko mama naramukunda gose kuko mama niwe yari shingano yanje papa yari yansigiye jewe none igihe mama atarafa ufise umutambuka nyine oya umutambukanye namuzanye ariko mama hari n'uyo mwana wa mbere wanje yaramureze n'uwa kabiri n'uwa gatatu mwaba hamwe ego none ko benshi bikunda kubagora abakazana n'abayina bukwe kubana bo byarashobotse igihe cyane gute ubwa mbere byarabagoye rero bibagoye icyo gituma ndakubwira ngo nzoguma nshimira uyo mupapa wanje wakazi yitwa Hasani niyo yaguma mpanura iki haragera rero nigiye umufasha wanje kuko yari mwiza kuri jewe yaranyumvira akanyubaha ndamubujiji yavuze mureke kandi umuretse bizoba vyiza mama karondera kungene bashwana ariko umugore akamwima umunwa mama niwe yarondera ko bashwana kuko urabona aba mama kungene bameze tujya tuntu yabona umuhukira umusore we yumvira acha yumvira yuko utazosubira kumuha ariko umaze kubiraba ukinumira ugaza usanga bashwanye uje usanga bashwanye wowe icukura n'igiki waraja naja hagati nkabaza umugore mwapfuye iki umugore akanyiganira ivyo nkaca ndabita inyuma y'umugongo ngenda kuri mama mwapfuye iki yego umugore wawe nkamwumviriza nkamurabisha amaso gusa nkambwira reka nje kukwereka iconzi akarindira ko dushwana akabibura n'umugore akarindira ko mvuga kuri mama akabibura rero bose bamaze kubona atanu umwe numvira bahisemwo kuba umwe niyo bashwanye harageze igihe bashwanye mbajije umugore agacambaza we birakuraba
ibitakurabura bahasi none mbese umwana wiwe ngiye kuri mama je bambwiye ko mwashwanye none we birabaraba ni umwana na nyina kandi singine kuzobijamwo yumvise nkaze mama yacansimbirako harageze igihe turashwana acabwira umugore none we nhoje wanyu umugore acavuga sawa reka ntekere baca bayengera nahari acafata ibintu acajana mu nzu ya mama bamubwiye atahe acafata ibintu bitwara mu nzu ya mama wawe wanje mama niwe yaciye amubwira zana shabushire nga akanyarukiwe tukamukuremo barakankuye pe ubwo rugo rumva rwa rugwa mbere kabisa oya c'est vrai tureke blague niko vyabaye urumva rero wewe wasigaye uri wenyene muri make apara jenyene gusa ninjya umugore ntiyanzanira injya mu nzu umwana wanje niwe yazinzanira mu nzu shira so wawe aze ndamuha amahera ya rasiyo ya umwana ayamuzanira none hari ikintu c'abagabo babiyemeza badasaba imbabazi iyo akoze amakosa acagura agatenge madama kira agatenge adasabye imbabazi nuko ubibona ndasaba imbabazi kandi bibaye ngombwa n'ivi ndashira hasi kuko none numufasha wanje ndamukunda kuko bavuga bati icyo ukunda ntuze wigere uyumvira kukirakaza kandi yugishaye ko ibuka kugisaba imbabazi ukigarurire hafi jewe iyo ndamushavuje ndamusaba imbabazi kandi iyo ndamukoreye amakosa ndanyaragasa kuyasaba ko imbabazi yego kandi icyo ndamukundira niko yihutira kubabarira kandi akihutira kumenya icyo ndico kuri we nta kindi bivuze ngo umuntu w'umugabo rero si ukwiye kwemera ahubwo n'ukwiye gusaba imbabazi yakosheje nukuri apana hugura udutenge ngo biraheze oya igitenge ntigisumba imbabazi imbabazi nizo ziza imbere duha uburenganzira gaho tubaze umutambukanyi wawe yego mama Elioro wowe urakeka hagati yo gufukamirwa cyangwa hagati tubivuga uko hagati yo gusabwa imbabazi no kugura igitenge wumva ikizima ari iki gusabwa imbabazi kuko imbabazi nizo zimara kira kintu cyose umugabo yakuzanira agatenge ati mbo twashwanya kira gacajya mu kabari akakugwira agafana akanyama dutaye mu rugo n'agatenge yaguhaye nundi cyatsi nukuri ibyo twapfuye umva yagukubise amakofi yakurembeje aciye afata agakwembara kuzanira anakugaburiye mu ibari ibintu nk'ivyo onye ubundi nawe aciyaza nukuri imbabarira sinzongera urumva yakugiriye nabi muri abo woshima nde je muri abo bose noshima umusaba imbabazi apana uzana agatenge oya kuko hamwe mvuze ati je nkeneye igitenge urumva kosheje amakosa ko akosheje ikosa yo kwamazana igitenge none bakuzose hazosigara igihe usanga ufise nk'ibitenge byinshi n'umwana no hagashate ejo muri bya bitenge oya rega nawe nyene haragera harambikwa nogura ibitenge kuzana ndagura igikwembere ngaho yaramenyereye ntaco ngura kandi imbabazi ntazo ndamusaba ako kanona nako ubwenge kabisa nakamanyeri kumbe niyo kode rero okay dobre nkatumubaze kandi gato uyu mushinga ntahe mugabo bengura kaze jewe ndi umuntu wa mbere ntakara nturi muri abandi bageze mu rugo abana bacyajyama oya habwo je nshitse mu rugo abana barantamba n'ujyamye akavyuka none wohandura iki abagabo bageze mu rugo abana bacyajyama abagore bakikanga bagatangura kwigengesera bisubire n'amaradiyo bakazimya oya bisubire ko gusa kwisubirago no kumenya urugo icari cyo none woshima ko umugore akumenyera canke woshima ko umugore akuba noshima ko umugore amenyera none ko bavuze ngo abagore bamenyera nabi oya bijya n'ivyo abantu bavuga haro uwo abamenyera nabi yego kuko kujya kumenyera ko umugore niko kubaha ko umugore nibaze bakubeshe ngo umugore arakubashe oya kumenyera ko umugore nuko kubaha ko umugore kandi nigo rukundo rwiwe benshi rero barabitandukanye oya umugabo nuwafise urukundo no kumenyera rero hako je no menyera umugore wanje no ndamukunda kandi ndamukunda bye ndamwishimira mwana wa mama wo kubitishamo hagati y'umwana n'umugore woshima ko hagendana umwana bara ntimukunzwe
tubaze igituma tubaze igituma kumbeshe yewe hari impamvu urabona umwana ni nka kujya urima ikigori ku murima kirakura ukimbura ugatera ikindi ariko umugore ni wo wa murima urimamwo kugira uronka mbero ha gutakaza umurimo utakaza ikigori kuko uraronka ikindi nyene bice kuri urya murima ibigoye ni byinshi nganda yibona kabisa nuko none ndakubaze nawe gatonya mbaza naho utarashika muri ivyo bigori ariko ni uri kuregereza kugira wowe uboneke hatangiye kuboneka nde hagati ya wewe no kumbaza ngo hagati y'inkoko nigi hatangiye oya ndabajije hagati ya wewe na mama wawe kuri so hatangiye kuboneka nde watangiye kuboneka ni jewe gute no kumbaza ngo hagati ndiko ndaza nico kimwe no kumbaza uti hagati y'umuntu twazi ko natanye kurema ijuru n'isi umuntu aza ku munsi wa gatandatu ugacubwira ngo hagati y'umuntu ngo n'isi ngo hatangwa iki hatangwa uyu muntu hatangwa umuntu gute isi ntihari kuba hata muntu hari bivuze nanje hagati y'abo babiri ntibari guhura iyo batagira ikibo cyo kuba tuzovyara ariko icyumviro cyari kuri bo cyari cyambere wewe urandunze hasi kabisa urambwagaje kandi uyu ndamufise ko amateka menshi cyane umunsi wabikeneye uzoza ndaguherera ikiganiro cyanyaco tsikera abanyanye bamarenga uburyo Johnson sibyo Johnson ndakeka bahari uyu ndamufise ko amateka menshi jewe uyu barankubise n'amasasu kubwiwe Imana irakinga bagomba bamunzize ako kantu tuzogasubirako kabisa mukiza amasasu nyene kwera umutambukanyi wawe magabi Imana irakinga cyane iwe wariyo mpamvu umukunda kubera usa n'uwacise ikintu runaka umukunda bishingiye ku mbabazi no kugira bibe nuko urukundo rwaje nawe babona kungene rumeze ubwa mbere kandi kugira dukundane ni kubera amahera senkani Johnson yamara depanse ibihumbi 100 ku mukobwa ko ibihumbi majana abandi ni 50 Johnson zuvyumva yo mukobwa ariko arakubesha 50 bagabanya ngo ko hari kera 50 akira ni hasana dimira yo muzi nibakubesha hari impamvu yo senka niba ije si vya bintu ngo impaka oya 50 ego numva no mwari ko aravuga ngo ko biri kose arabizi none nategerezwa kumenya ni mugabo umva we naho yopfu bunyene nta kibazo madame asigara uyu none ko ari we muri mafise ariko na uri umuntu mubi si bubi ukuri kura mugabo rero ndakubwira hari umuntu havuze ngo umugore umuhungu akunda mu buzima no muhungu wiwe na se ubundi wosanga umugore ariko apana n'ubu tumubajije tuti hagati ya Mutama Minani hamwe n'umwana wa mbere cyangwa wa nyuma uwo kwemera ko hagenda ndakeka yovuga nti uburenganzira duha uburenganzira tumubaze hagati y'umwana na muzehi ngaho ushima ko hagenda nde uko bizoba hogenda umwana reka wa muhungu ari hega basha okay hagati ya muzehe n'uyu unye hogenda nde hogenda umwana hogenda uwo muhungu none ndamusiganye ko nkundi muhungu ndaronkundi muhungu naho naronkuri meze nkawe ariko ndaronkundi no ni otukoriyo kabisa n'udukoryo bana muri ko murumva ariko baraba bumva bengene bari kwanukunzwe ya ndumva ibyo ngaha bikomeye nirihe banga yo gihatumye mu kurangiza ikiganiro nirihe banga gihatumye uno munsi urugo rwanyu rukomeza rumara mu maranye imyaka ingahe kwanza ngo batukuze imyaka 20 imyaka 20 muri umunyenga w'urugo gusa
sans problème muri mu minyenga nirihe bangaro ryatumye imyaka 20 muyimara atahurataha iwabo cyambere imyaka 20 tugomba tuyimare ata numwe arata je nkaje kubganje ntarataha muhira nuko iyo umugabo wanje ankoshereje ace yitahura ikosa yakoze cyangwa je nkamubabaza cyangwa nkamukorera ikosa ntahura icyo namukoshereje ikintu cya mbere gitumye cyubaka urugo rwacu ni imbabazi no gusoneranira n'urukundo nicyo kintu kigize ukubaka urugo rwacu bidahari urugo rwoba rwaramaze no gusambuka yego ruba rwaragiye tubaze uyu mutamu uburenganzira yagiye kubagira uvuge n'amaki numvise kode y'urugo nayumvise pe mugabo twumvikanye ko tuzogaruka kandi batwemereye nta kibazo na kimwe ubu rero mu kurangiza ikiganiro tuje muri marenga indani tugereyo tubivugireyo Johnson arazunguje umukina ko bigaragara Johnson yaba yashonje kabisa tugiye bunye argeyo bari mu mafu argeyo usangiye ndamuhetse uko ndabona imengo ya TPC kabisa ndagufasha generura ku maguru gahunda imeze ukurera hanura abantu nko guheraheza bari mu ngo zabo uno munsi n'abariko baregereza aho hantu amakode ngendegwa ko ya kigabo urahanura babahungu ati kubana umugore bigenda uko mubimenye wigisha Chudu burenganzira kandi n'umutambukanyo wahanura abagore ati bigenda uko twirangeze ikiganiro ikintu cya mbere no hanura abagabo canke imisore kubaka abakera nibo batubwira ati nuko ufata ibuye ukagereka kurindi kandi ritagira isima cyangwa ubudongo ukagereka ko gusa impanuro ya mbere no bahanura nuko mu rugo nta kintu nibaze bakubeshe ngo nta muntu nundi ngo umugore n'umugabo ntibigera bashwana barashwana ariko icyambere cyubaka urugo ni imbabazi no gutahura no kwiga kungena iryo kosa ryabaye ritazosubira nawe ryosubira ntirikare nkuko ryigeze gukara nta kindi norenze ico murakoze cyane uburenganzira uburenganzira tuzi umutambukanyi we nawe twakoze ibiganiro byinshi Johnson wari bagende bahanaguye ibiganiro ngo nta burenganzira basabe gukamera mugabo twabusavye Johnson kugira ngo tuze nga yego reka turekere bamayiriyo rahanura abagore nabo n'inkumi ikintu je no hanura inkumi cyangwa abagore bari mu ngo ndetse n'abazogenda mu ngo ikintu je gusa no bahanura mu ngo kuko haba ibibazo bitandukanye urumva nyene urashobora kugenda mu rugo ugasanga wowe uri umugore nta nzoga unywa ugacuhura n'umugabo anywa inzoga rero ntiwoca uvuga ngo je kubera ngo kuko abahungu ndazi yuko badashobora kwerekana muri ujya mwanya akiresha umukobwa namwereka ko anywa inzoga aramuhisha ariko amaze kumushikana mu nzu akaca yerekana ko anywa inzoga tayabure wese asaba zijoro dodora nk'igisazi aba yamwemeye ntiyoca avuga ati ngo je kuko wanyeretse ko atanzoga unywa ndace ntaha oya ahubwo niwaca imenya ngene yaca yiga ukuntu yobwira umugabo wiwe ati nukuri bikwiye kumera uku bikwiye kugenda uku nukuri izo nzoga nuzipunguze cyangwa uzihebe hama urugo rugende neza gusa kintu je no bahanura nuko batoshwana n'abagabo babo ngo bace birukira kuja iwabo kuko iwabo umuntu kira muntu wese asiga iwabo aba hafise kugira agende kubaka urugo rwiwe kintu gusa je no babwira ego nta mugore adakubitwa cyangwa nta mugore adashwana n'umugabo gusa ikintu cyambere gihari iyo umugabo agushwaniye urashobora kuba we ari mu makosa ariko ugaca bugufi kavuga ati je nukuri nahari we uri mu makosa ndasabye imbabazi umbabarire icyo gusa umaze kugikora gutyo ibintu bica bigenda neza ariko imbere yo guheza arakaja bavuze ngo nta mugore adakubitwa none uwo guhuwasha buguhanjagira uyo mutama ngaho onye yakosheje bivana niko saba yakosheje ubishoboye buca umuhana
ego ndabishoboye no mu ariko amaze gusaba imbabazi urumva sinoshobora kumuhana. Okay. Haba murakoze cyane, twari mu rugo kwa Mutama Minani. Abakurikira Malengo Media mukomeze mukore subscribe, mu fyonde naho handitse share nkuko bisanzwe. Naho butaha kandi yatwemereye ikiganiro abo tuzogaruka rero